Nde nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa kane igenekerezo rya 14 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse neza ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hamwe ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hama bikaja biragushikako mu ba mbere kandi ku gihe. Ano makuru harabafatiye kuyakurikira kuva muri Rusama 2022 gushika muri Munyonyo 2023 abarundi bashika 2890 barafatiwe bongera barafungirwa muri Tanzania. Abashika 1500 muri bo barashikanywe imbere y'ubutungane bose bagirizwa kuja muri Tanzania badafise impapuro zikenewe. Ivyo nivyashikirijwe mu nama y'umubano mwiza hagati y'u Burundi na Tanzania yabereye muri komine Nyanzarake kuri uyu wa 12 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023. Iyo nama ikaba yarahuje intara zitandatu z'u Burundi zihana urubibe n'intara zitatu za Tanzania harizo Kigoma, Kagera ndetse na Katavi. Navate Dawson ajejwe igipolisi gikurikirana bimukira mu ntara ya Kigoma yamenyesheje ko mu mezi 4 aheze hambavu y'abarundi bapfunzwe hamwe n'abashikanywe imbere y'ubutungane hari n'abandi 1440 basubijwe inyuma. Kuva mu kwezi kwa Rusama 2023 abana 476 bari munsi y'imyaka 18 barafashwe bariko barambukanwa baja muri Tanzania. Akaba yasavye abatware mu Burundi korohereza ababitura mu gutanga impapuro ku bashaka kujabuka imbibe mu ntumbero yo kugwanya uruja n'uruza rw'abantu bidaciye mu mategeko. Urupapuro rwitwa Ujirani Mwema rutangwa ku bushake kuja muri Tanzania. Rwahora rutangirwa ku mupaka ubu rugiye kuja ruratangirwa mu makomine. Basavye kandi ko rwotanga uburenganzira bwo kumara muri ico gihugu n'imiburiburi amezi 3. Ni mu gihe rumara indwi 2 gusa. Buramatari w'intara ya Cankuzo yasavye ko mu gihe umurundi yofatirwa muri Tanzania nubwo atoba afise ibimuranga mu gihe hatakibi yakoze hatopfungwa ahubwo yorekurwa agasubira mu gihugu ciwe hagatanga akarorero ko n'abatanzania batembera mu Burundi bagasubira iwabo hatawubariye urwara. Bimwe mu vyapfunditswe muri iyo nama nuko bagiye gutuza igiturire kirangwa ku mipaka, guhimiriza impunzi guhunguka, kudatoteza abarundi bagiye kurondera ubuzima muri Tanzania, kwigisha abanyagihugu ibijanye n'amategeko, gusubiza utwabo abarundi baba batwatswe bavuye gupagasa, guhanahana amakuru no kugwaniriza hamwe umwansi be no gukomeza inkino z'umupira w'amaguru. Iyo nama yitabwe n'abarongoye intara za Makamba, Rumonge, Rutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga, abajejwe umutekano no kwivuna abansi. Nayo mu bindi kandi umushikiranganje w'ubudandaje agira ati abarundi nibahumure igitoro kiri mu nzira kiriko kiraza. Hari habaye akagorane ko kugira amakomande gusa bica bitera ihungabana. Mu gihe umushikiranganje mu vyajejwe harimwo ubudandaji n'amahinguriro Marie Chantal Nijimbere yari imbere y'inama nshingamateka hari kumwe n'abandi nk'uwujejwe uburimyi hamwe n'uwujejwe amagara y'abantu kuri uwa 11 Kigarama 2023. Bamwe mu bashingamateka baragarutse ku kibazo c'ubukene bw'igitoro buhanze igihugu muri no minsi, aho bamubajije igituma baheruka kukigabanya ibiciro budakeye kabiri kigaca kibura. Si ivyo gusa hariho n'umushingamateka yashikirije amakenga afise ku bitoro bizanwa mu Burundi ko vyoba bidakwije ubuziranenge. Aca asaba ko ikigo BBN ko coja gupima bakaraba ko kiba kimeze neza, aho yafatiye ku bitoro bijanwa mu bindi bihugu vyo ngo biramba cane agereranije n'ibizanwa mu Burundi. Mu kwishura ivyo bibazo umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yagize ati igitoro tugikura ku masoko mpuzamakungu kandi no kugishikana ku butaka bw'u Burundi.
rero iyo habaye akagorane na gatoya mu gutumako igitoro kugira komande nyene canke hakabura amafaranga mvamakungu haca haba ibibazo ariko caratumweko kandi igitoro kiri mu nzira kiza habaye akagorane ko gushika gusa bica biratera ihungabana mu Burundi nayo ku bijanye n'ikibazo yabajijwe c'uko igitoro coba kizanwa mu Burundi coba ari ica nyuma karite ya nyuma uwo mushikiranganji yishuye ati igitoro cinjizwa mu gihugu hari uko kibanje gupimwa bakaraba ko gikwije ibisabwa iyaba kidakwije vyangombwa canke kikaba kivangwa n'ibindi bintu ivyuma bigikoresha biba vyirigwa birasha kubw'uwo mushikiranganji rero ngo kugira igihugu gihangane n'ibibazo vy'ubukene bw'ibitoro bikunda kwibonekeza abarundi barakwiye kwijukira kugwiza umwimbu no guhingura ubutunzi kama kugira ngo igihugu kironke ivyo gishorera hanze Uburundi bukaronka amafaranga mvamakungu gutyo hakaboneka ayo kugura igitoro hamwe n'ico kubika c'intega bizoza ese ivyo bintu muvyakiriye mute mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire nayo mu ntara ya Muyinga abanyamuyinga bobo bahamagarirwa kuzitira batazonerwa bagwanye ivyo byose vyotera ihahamuka n'ibibazo vyo mu mutwe hari abarundi bagendana ibimenyetso vy'ihahamuka ibimenyetso biva ku ngaruka z'amabi hava ku mvo za politike canke ku bindi bibazo vyo mu kibano abo bantu usanga baguma bibuka ivyabakomerekeje n'ivyatuntuje imitima n'imitwe yabo ivyo bituma baguma batinya kuja mu bibanza bagiriyemwo ivyo bibazo bagatinya kubonana canke kuja hamwe n'abo bibaza ko babagiriye nabi ikibano kikononekara n'iterambere ry'imiryango n'igihugu rigasubira inyuma abo bantu bakeneye kuvugwa ivyo nibishikirizwa n'umuhinga Nibigira Alex yatanze ikiganiro n'ivyigwa mu nama y'iminsi ibiri yakoranijwe n'ishirahamwe AICB Initiative et Changement Burundi tugendura ubuntu hari kuri uwa 12 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 abajejwe intwaro abaserukira amadini abaserukira imigambwe n'abadaharanira ivyicaro vya politike bo mu ntara ya Muyinga nibo bitavye iyo nama Denise Ndaruhekere umuyobozi mwishikira mu biro vya buramatari w'intara ya Muyinga agahamagarira bitavye ivyo vyigwa kubifatira ko mu gutunganya ikibano ntihagire uwiyumvira kugirira nabi abandi ahubwo biteho iterambere rya bose ese woba uzi umuntu yagize ihungabana abayeho gute hoho wibaza ko umuntu akira gute twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire nayo mu bindi kandi ishirahamwe rimwe rudende mu Burundi ryahora rihingura isukari ryitwa Sosumo ngo ibikorwa vyaryo vyarahagaze biturutse ku mvura nyinshi inyuma y'iminsi mike hari amakuru yavuga ko ishirahamwe rihingura isukari Sosumo ryoba ritariko rirakora imbere y'inama nshingamateka umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko yaraye yemeje ko ibikorwa vya Sosumo vyo guhingura isukari vyahagaze kubera imvura nyinshi hari kuwa 11 Kigarama 2023 aho abashikiranganji batatu uwujejwe uburimyi n'ubworozi uwujejwe ubudandaji hamwe n'uwujejwe amagara y'abantu bari imbere y'inama nshingamateka bariko barabira hamwe ingene ibigo nka BBN na Abrema bikora abashingamateka babajije umushikiranganji Prosper Dodiko nimba koko hari ukuri ko ishirahamwe Burundi bufise rihingura isukari Sosumo ryoba ryugaye kubera imvura nk'uko bivurwa canke ko hoba hari ikindi kintu cabitumye mu kwishura ico kibazo uwo mushikiranganji yagize ati ego nivyo imvura irashobora guhagarika ibikorwa bimwe bimwe na jewe nkivyumva nihutiye kubaza baca banyereka amafoto amashami yose yategerezwa kwegeranya umwimbu w'ibikaju hariko arakora gumashaya kubera imvura hari nyinshi cane rero ibikorwa vyabaye birahagarikwa gatoya kubw'uwo mushikiranganji rero ngo bazoca baba bariga ingene barangurira isukari hanze y'igihugu ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV
haraba handitse ijambo sabone canke subscribe ntaba utarafyondako urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza mu vyo uriko urarangura vyose uno munsi